Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri rushene ya YouTube ya ICTV. Ni umwanya w'amakuru agezweho n'amakuru yihuta cyane, amakuru yaciye ku masonga tugera tubashikirize kuri Bertin Gahungu yahoze ari igihangaje mu butegetsi. Bertin Gahungu akaba yarafashwe n'iperereza rikamufunga, ariko nanone urubuga rwa Bertin Gahungu nk'uko twabibabwiye rwagumye gukoreshwa n'abantu basanzwe barukoresha. Bertin Gahungu akaba ari umwe mu bavuga ko arwanya ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye aburimwo. Bertin Gahungu ngo yoba yarakoranye n'abagombye gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, amatelefone yiwe yarasatswe ndetse n'imashini nyabwonko. Bertin Gahungu urwo rwarasatswe, umuryango wiwe nawo ukaba uriko uraturatuzwa muri kino gihe, uriko uratega ubwoba. Bertin Gahungu ahapfungiwe apfunganywe n'umuhungu wiwe. Bertin Gahungu amerewe nabi cyane. Bertin Gahungu yoba agira yicwe kubera ko amakuru tumaze kuronka yemeza ko Bertin Gahungu yajanywe mu bitaro by'i Bujumbura. Bertin Gahungu agwaye iki? Ese Bertin Gahungu ubugwayi bwiwe bwoba bufitaniye isano n'umugambi wo kumugirira nabi? Buno bugwayi bwa Bertin Gahungu buje inyuma yaho hari inkuru yashizwe kuri rwa rubuga nyene twababwiye ko ari urwa Bertin Gahungu, ndetse afise n'izindi mbuga zitandukanye yamakoresha mu gusevya ndetse no kwambika ibara ubutegetsi bwa CNDD-FDD cancane. Akaba yaribasira cane Perezida Evariste Ndayishimiye, aho kwigenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2025 ku rubuga rwa Twitter bivugwa ko ari urwa Bertin Gahungu ari we yarukoresha. Urwo rubuga rukaba rwitwa Imbwa Itukura. Urwo rubuga rwa X no kuvuga yahoze yitwa Twitter, bacishijeho ubutumwa bashiraho ifoto ya Bertin Gahungu, barandika bati hari umugambi wo guhungabanya umutekano wa General Gahungu. Uri ku isonga ry'uwo mugambi ni General Emmanuel Ndayiziga. Mbega intagoheka muribuka ivyo twaharanira. Ubwo butumwa bwashizweho, ariko ivyo vyabaye mu gihe hari amakuru yavuga ko Bertin Gahungu yoba yagiriwe nabi n'abakozi b'iperereza. Mbere hari n'amakuru yakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko Bertin Gahungu yoba yishwe, abandi bakavuga ko ngo yoba yishwe n'ubugwayi ngo bw'umutima, abandi bavuga ko ngo yarasanzwe afise ubugwayi yahorana. Ivyo vyose rero vyaravuzwe, ariko vyari ibinyoma nyene vyakwiragijwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Binavugwa ko ivyo vyanakwiragijwe n'abansi ba Bertin Gahungu cancana abashigikiye ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Hari n'abavyigetse kumbonera kure, ariko ivyo nta gaciro twobiha, ahubwo tugaruke cyane kuri buno butumwa bwacishijwe kuri no X ya Gahungu. Bwavuga ko nk'uko nyene bwanditswe, baravuze bati hari umugambi wo guhungabanya umutekano wa General Gahungu. Uri ku isonga ry'uwo mugambi General Emmanuel Ndayiziga. Mbega intagoheka muribuka ivyo twaharanira. Ubwo butumwa kandi bwa Bertin Gahungu bwaje mu gihe hari indi post bari bashizeho ivuga kuri Innocent Museremu. Innocent Museremu akaba ari umukozi w'iperereza, aho rero Innocent Museremu muri Service National de Renseignement ari umwe mu bajejwe amarezo sociaux. Bavuze bati Museremu ntagikora officiellement muri Service National de Renseignement, ariko officieusement ni Museremu ajejwe amarezo sociaux. Cet officier a été plus suite au rapport fait par Museremu. Ni ubutumwa bwacishijwe nanone kuri iyo poste, vyerekana ko kuri iyo poste ya X vyerekana ko hari guhangana kudasanzwe hagati y'ibihangange, ariko benshi bakabandanya kuvuga ko Bertin Gahungu nyuma y'ubugwayi bwiwe turaza kubugaruka ko tuze no kubabwira ibindi vyinshi. Bertin Gahungu rero hari ubwoba ko ashobora kugirirwa nabi. Mbere bamwe bakavuga ko yoba yamaze no guhabwa ishano, nk'uko amakuru amwamwe tudashobora kwemeza canke duhakane yadushikiye abivuga. Tubanze tugaruke ku vy'ubugwayi bwa Bertin Gahungu ndetse n'ukuntu ibintu vyamukomeranye mw'ibohero. Abaganga bakaza kumuraba, ariko bagasanga amagara mukitse gose, aho Bertin Gahungu bivugwa ko yoba yamaze kugirirwa nabi, nk'uko urubuga rwa X rwa Bertin Gahungu, nk'uko amakuru tuvana mu masoko yacu abivuga, rwari rwamaze kugabisha ruvuga ko hari umugambi wo kumugirira nabi. Inkuru rero itari nziza kuri uwo Bertin Gahungu nuko ibintu byaba byamaze kumukomerana gose,
amagara yiwe akaba atifashe neza. Uyo mu generale do brigade do police Bertin Gahungu akaba yarungitswe mu bitaro vy'Ibujumbura kwigenekerezo ry'icenda, aho Gahungu yajanywe ku muhingamo wo kuri wa kabiri muri bimwe mu bitaro vyo mu gisagara ca Bujumbura, nk'uko amasoko yegereye dosiye ya Bertin Gahungu abivuga. Ko bw'amakuru dufise, uwo yahoze arongoye igipolisi c'Inyamiramabi akarongora n'igendereza hagati mu gihugu yaramaze kugendegwa n'umuganga, ariko umuganga abona ko ibintu bitifashe neza. Kuwa mbere ni ukuvuga igenekerezo rya 8 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2025 nibwo mwibohero rikuru rya Bujumbura rigitwa Mpimba, aho yari yashikanywe kuwa gatandatu uheze akuwe mu gasho k'iperereza, yari yajanywe gupfungirwayo inyuma yo kumara indwi zibiri apfungiwe mu busho bw'igendereza ry'igihugu kuva hagarikwa hari ku igenekerezo rya 21 Nyandagaro mu mwaka wa 2025. Bertin Gahungu rero inyuma yuko muganga musuye agasanga bitifashe neza, yaciye ajanwa mu bitaro. Bamwe bavuga ko Bertin Gahungu yoba agwaye ingwara y'umutima, abandi bati yatanguye kubona ko nawe ashobora kwagirizwa nk'ivyagirijwe bamwe mu bihangange bakorana nawe. Hari n'abavuze ko yoba yagize ubugwayi bwo mu mutwe kubera ko yatanguye kubona ko atarukiza yiteze muri CNDD-FDD, kuko arazi neza ko ibyo bakoreye bagenzi we ndetse nawe yagizemo uruhara nawe ari byo biriko biramushikira. Gutyo rero bamwe bakavuga bati amaraso arahuma kandi ntawakoze ikibi ngo kijane. Nawe rero bakavuga ko ngo yoba yatanguye kugira ibibazo vyo mu mutwe, ariko ivyo byose ni speculation abantu bagenda bavuga bati agwaye ibi. Ariko amakuru amwe ava mu masoko yegereye iyo dosiye avuga ko Bertin Gahungu yoba yagiriwe nabi. Hari n'abavuze ko yapfuye, ariko Bertin Gahungu amakuru dufise yo kwizera nuko aremvye, ameze nabi cane. Ariko hakaba hari bamwe bavuga ko uwinyegeje inyuma y'uwo mugambi wo kugira nabi Bertin Gahungu ari umwe mu bihangange bikomeye mu butegetsi, kuko ngo Bertin Gahungu arabitsa amakuru atari make harimwo n'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana. Bakaba rero bavuga ko uko Bertin Gahungu agihari arashobora kumena iryo banga. Bertin Gahungu, General do Brigade do Police Bertin Gahungu, akaba akurikiranwa ku vyaha vyo gutuka umukuru w'igihugu ndetse no gutuka indongozi nyinshi z'u Burundi, harimwo umunyamabanga ntayegayezwa w'inama nkuru y'umutekano. Abakora amatohoza bakaba bamwikeka kandi kuba rero ariwe ngo ari inyuma y'imbuga zitagira amazina nyayo zikorera kuri X yahoze yitwa Twitter. Boba rero ngo bishimikiza kandi ibiyago vya telefone iyo ntwazangabo yoba yaragiranye n'abandi bantu bivugwa ko bagomba gukuraho ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Icaha co gutuka umukuru w'igihugu gihanwa n'itegeko ry'u Burundi, ndetse n'igihano kiva ku mezi 6 gushika ku myaka 5 n'ihadabu riri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 50 vy'amarundi. Akeshi rero abantu bakurikiranwaho ivyo vyaha basanga ivyo bagirizwa vyahinduwe ivyaha biremereye nko guhungabanya umutekano w'igihugu. Bertin Gahungu rero hakaba hari ubwoba ko ashobora kugirirwa nabi, kandi ibintu bikaba biboneka ko bwose bitari buze kumworohera. Uwo batanguye kuvuga ko agwaye harashobora kuvuga ko yishwe n'ingwara nk'uko vyagiye biba ku bandi ubutegetsi butifuza. Mwarabonye vyabaye kuri Siriro, mwarabonye vyabaye ku bandi batandukanye bagiye bakunda kuja baravuga nabi ubutegetsi ndetse bakerekana ko batabushigikiye. Umwuga wanje Jesu kurima, abawujejwe barawukora ngo basigurire ingene hoteli imbere. Yesu nejwe kurima kandi ntawumbwira ngo nime ku gahato bavyumve. Urima narime, abandi bakora ibindi. Akazi karagabuye sera division du travail. Bacishwe une fois pour tout. Hanyuma naho nurima ntawenza gusezera. Ugira mete kurima ndaza gutelefona umushikiranganje kana kango burya jengeye nurima itongo ryane ntaza gutelefona. Iyo ankete wayigiza burabona ko ntari itongo ry'iwanyu uraje ndarikoza je mu muryango.
ndaza ku telefone ikintu nze kafuyaje institutionnel yari kafuyaje institutionnel no kuvuga inzego nyinshi zira abo kishira abazi umwe bakirundi ngo abahigi benshi bayobeza imbwa wewe uzokuba ngo ministere de l'agriculture yaho odeka yaho hayiro biro d'étude gusa zike muri presidence yaho bose nikamba odeka yoyo ni acteur ame metare girateur umungo sabe kaje wazo gushikana mushaje buri bintu bwo runzi gutwe mu byo ngo nibutara ngo baza odeka biro sati kabura inzego zimaze kuba nyinshi ngo ziri ya competition kute bahigi benshi bavuga ngo bizimwe niko bica bigenda rero zitaziba mbi cyane zikabaza tutavuze n'ibyo ubushakashatsi ingaruka ari kubarimi igihe bari kubaragira gute baba guhembwa niki bizaniki wenda kujorone kibo niko nakubwira nti ubuzigitoro atakaza kufisa amadovize yo gutangura kukibura udononera ikiwe none nturiga Chori kibazo kimaze n'umwana cyo igavuta amadovize yo kabitari kirasi itasi tuma guheze mabitora ariko yagutse itarashoka yuyo bari kirateba bakubwira ko ari stoke sindavuga ngo ni 70 n'amatona ngaye mugabo ira ani wacu bagwaye mu mutwe hari yicegwa kugira umenye yugezo aza kuraba ingene vyifashe ngo barabasazi babiri bamanutse Bujumbura ico gihe inzu ndende yari iri Bujumbura ari rya Novotel hanyuma ngo barayira bavuga bati iyi nzu ntituyisige Bujumbura tuyidugani wacu natwe tugire etage hanyuma bayirengera ko barayisuguma barasunika kugira bayidugane iwabo ruguru hanyuma babizi ivyo yabarushe bakura amakoti bari bambaye bashira inyuma yabo babandanya barasunika hanyuma hacaza umusuma acayiba ya makoti ayivye bobo ntibabibona babandanya basunika batevye basunika bati turabaho tugeze mukura aho bageze bacahindukira baraba ya makoti ko bakiyabona babonye bateyabonye bati bandanya urugendo tugeze kure kuko ya makoti ntaho tukibona twebwe natwe rero kugira tumenye aho tugeze tubanza kuraba hahandi twagirira depart hari hameze gute none ubu hameze gute sinzi ko mwe mukihabona aho twagiriye depart mutaravye mu mafoto murahabona iyo mvire ingene Burundi bwasa mu bisanzwe nko mubizi igihugu cacu kirafise ingwani mu bijana amafaranga y'agaciro redovize kandi iyo ntambamye ibyobora ry'amadovize ni intambamye ikomeye mu iterambere ry'igihugu bavyanka bavyemera arongo y'igihugu canke n'abantu bose babitahura ikibazo c'amafaranga y'agaciro ni intambamye ku gihugu gushika no munsi mu bisanzwe turavye n'amafaranga yava harimo kugwizwe dushorera hanze nubwo gushika no munsi bita balance commerciale igipimo cike dushorera hanze nibwo tugurira hanze mu Burundi nikigira kirega 20% nico bita taux de couverture des importations par les exportations ndagisubiremo ni igipimo cyo kura bati ibyo dushorera hanze amafaranga dukuramwo dushobora kugura bingahe mu byo dukeneye hanze ibirenga 20% amafaranga cyakuronka mu byo dushorera hanze exportation atuma tugura 20% ibyo dukeneye ngacivuga uti none Uburundi foko twemera duhingura ibintu biki c'est une économie ifatiye iracaye kurumira inyuma mu byo duhingura amahingo n'ibyo duhingura kandi tuvyemere kandi ico ni kintu hajaze mu gihugu gikenye kiri inyuma ibyo birimo ibindi bihugu vyama bigavye turiko duhingura iki
turiko turabrasa gutyo dushore ibyo dukura hanze byinjira mu gihugu. On produit presque rien uravye mu bintu by'amahingura hera ibyo bitoro tubikura hanze. Imiduga yose iva hanze, za ordinateur, amatelefone, imiti, engrais, amabyende kipuma, impuzu, ibirato, ibyo kubaka amateur de construction, équipement ménager, na ibimwe mu no mu bifungurwa. Bane we wumva ngira nakiri ngira ziva hanze. Ya nakiri daziva hanze ama insecticide ibintu byose produit fito ikintu cyose kiva hanze. None iyo ekonomi yacu ihagaze. Bati bagatima mpembero tukagera tara ngo turi kwije turagize gute nawe ntacu hingu. Ushobora muri kwije tacu hingu. Hanyuma uravye uyu munsi wahariwe uburimi twasaka turambe guri ngo buterera gute mu bijanye n'amafaranga y'agaciro. Burundi ngo bubeshiwe n'uburimye n'ubworozi. Muri ekonomi ngo ikuri magaze ku binyi n'ubworozi. Kera ibiterwa njabuka amazi, ikawa, ipampa n'ishayi. Ubipampa yoyo ikivugo. Muri raporo yasohotse ya Berbe ibiterwa ubutugirako. Cyo ngo principal produit d'exportation. Ni kawa ni icayi buke ngo n'intuze n'amabuye y'agaciro ubutare nabwo amahera yabwo ubwo burazi kumengo kwinjira mu gihugu vyabaye umugani abari karateza imbere kumbure bariho ugacura none ya kawa dufise yo kawa tuvuga tuti niyo dufise ngo valeur ajoutée kuva kera ukaraba ahi none nico dufise gifise valeur ajoutée araho kigize uriyumvira none twebwe abarundi twiyumvira ipama ryo ryumva ryagiye iri kiboneka ama exportation turabaronika umwimbu genda usubira rokoro yo kwimbura ikawa neza mu Burundi 50,000 toni iheruka mu 82 mugabo kavuga ngo ikawa raba kuvuga ngo washize ikawa imbere ikawa gushika no munsi ifatire ko niyo iboneka ama exportation ubiro dushorinde ugiye ukaramwe bita Rwanda ruteza kugira entretien yo kawa itaronka umwavu engrais yo kawa izotindira iyo kawa ya makampanye yo gupompa no kugira iki atakiba kama de désinsectisation za kera zahora ziyo kera harama kampanye yo gupompa ikawa katika ubu ntibiba gusubiriza imivyaro ishaje haro deredo b'imivyaro imyaka 15 ukarabras ishwi haro n'amakaba ashobora kwatete bashobora kwiga ashobora kubara n'ibiterwa bimwe kugira kubera iyi si yacu ari ntoyi twimbura ibiterwa mbumbarugo bibana na njabuka amazi aba moniteur y'abankadika kera warona ba moniteur dikavu bari akurikirane bari nyibikawa ikawa udapoma ikawa utarodera ibivyari ikawa utaha engrais mugabo ukagumwa ngo wikawa ngo tuko turodera ngamba dovize kwishorira hanze n'ubu hari amastock yo mwaka uheze yara atasho no kwishorira nanke twaronse kwishorira hanze kwishura abarimyi turese ivy'igiciro wasanga n'ubundi ari gitogi kubahimba bikikumugana none uwo muri iyumvire umurimyi yashoye ikawa kuva mu kwa kabiri amashuri agira atangure mu kw'icenda atarabona ubufaranga ikawa ijeje no kumuha roveni amashuri agira atangure rentrée scolaire bage bate gushora mu kwa kabiri bisanzwe premier paiement y'ikawa yaba mu kwa gatanu ya nyuma yaba mu mpera zo kumunana
baravuga ngo ariko bagira digitalisation ngo bagira gute none bakora isoko canke bagira iki bariyumvira impact iyo digitalisation y'inyarutse amugire gute mugabo uwo murimyi agira aje kwa kideni aje mu migwazo ya kideni kugira ngo abana ku ishuri yabina shori kawi kaba yararushe yarayikore mugabo akaba atarabona urukuta abantu bo kwikubita gashi icyo kintu kikava mu nzira nibo kwikubita gashi iri gikanu njya burimyi nyene none iri mu murimyi ayihevye rone ikirimwa nande ibi by'amafaranga y'agaciro ibyo nyene bari ko biravunja erega plus haba réévaluation plus les exportations sont pénalisées kuko plus ajya amafaranga aza mu madovize idolari rirevaluwe amarosete en francs abamake ni ukuvuga ugiye ukaraba recharge n'iki ucusanga umengo amaheruza kuruka mu marundi kuko umunyagihugu uzomuhemba mu marundi ibintu bikora ngaha mu marundi la valeur du dollar y'ijero ugasanga irirevaluwe ikivura ngene make muri uwo mwanya ucumengo utanga uriha amafaranga make bigaca biba donko bikoma bizana ikibazo igihe bigera ku devalwa gato y'idolari byaratumye abantu kubararima n'abantuze n'aba nibika bashobora guca bahemba kandi neza bivyihuse kubera wewe wakoza amasharge buronse rosette ico nubu nikiratahuye insio financier inyiri zitegura guhemba muri uno mwanya nayo mafaranga yabashira amagaranti yo kamabanki ikindi ko ingene abagiteri bakorana hariho abantu hari abagiteri privé hariho amabanki hariho na leta uwo mingo mwese akuru leta nayo nyene nivabone n'akageso kuko kwimbira kw'ibintu hariyo yonyene ishobora kubikora abantu bagenda bakiyugana ngo nabo muri leta bakafata ingingo batariko barabaza abandi aba bayimyi abagiteri privé abakwiye kwico bita synergie d'action agahanahana ivyiyumviro mugasaga muri leta bashinzwe ikawa ibironi ariko barabaza serukira abarimyi barabaza abagiteri privé bashobora gukorana n'icyo giti cyotera imbere gute ikintu ntuze cafouillage institutionnel yari cafouillage institutionnel ni ukuvuga inzego nyinshi zibirara baho keshera abazumwe bakirundi ngo abahigi benshi bayobeza imbwa wewe uzokuma ngo ministère de l'agriculture yaho odeka yaho hariho bureau d'étude gusa zike muri présidence iraho bose mwikawa odeka yoyo ni acteur ame métal-régulateur umugasaga kagira wazo gushikana mushaje buri bintu bwo ngo twenge ngo ntibutara ngo baza odeka bureau sati kabura inzego yo zimaze kuba nyinshi ngo ziri en competition kuko abahigi benshi bavuga ngo babizimwe niko bica bigenda rero zitaziba mbi cyane zikabaza tutavuze iby'ubushakashatsi ingaruka ari kubarimi igihe bari kubaragira gute batiba guhebwa niki bizariki gushaka guheba ikawa ugasanga ntibakibona makarusho iyo kabisa no guherengetera kwibutse keri kawe ngene ya pompe ngene abantu twagira twese turi abana ibipimo bakaza gukata bakagira gute igitegwa njabo kabazi twese tukacuba tukagisonera mugabo urumva iyo mitino ndika bitaza mu mitagira gute mu bindi bivuga wagira remplacement des plans muri za Ethiopia cyangwa n'ahandi kugira marketing yo kuexporta irotare dans l'exportation hari nk'ikawa yo guhera umwaka uheze itabirashoka nibi impact we warahembye abantu ari nk'umwaka uheze ni masse monétaire warungitse muri circulation ifatiye kuko iyo masse monétaire ata contrepartie y'amadovize iratse ivyo barabyumviye
mu misi yarakira wasako mu kwirwi mu kumunani amarosere d'exportation y'ikawa ya mbere yatanguye kugaragara biba bitaraza ca gitoro dukeneye kubura igitoro ngabona ya kawa iyo